ngize akanyamuneza kuri uyu munsi kubona turi kumwe na mwebwe Urwaruka, kuko ni mwebwe Burundi bw'ejo, ni mwebwe twese turaba. Tuva ko ari mwebwe turaba kubera twagize kahise kabi. Mwebwe rero ni nk'uko igihugu cy'u Burundi kiriko kiriyubura, kiguma ciyubura kiba gishasha. Nuvuga rero mwebwe mu Urwaruka ngaha, twebwe twaciye muri bibi gushikaho twebwe twovuga tuti twaragize esheke, kandi twarayigize. Ntidushaka mwebwe namwe mugira esheke rero, ntitubishaka. Imana rero umuntu wese yamuremeye kugira ngo ivyo bintu abigabe, abandanye ivyo akeneye vyose abihingure bimutunge. Harya umuntu wese afise impano yiwe, nico gituma mubona abaganga, mukabona aba engineer mu bwubatsi. Hari umuntu aramenya ati mbejewe Imana yampaye ubwenge ngo ndabukoresha iki? Umenye impano yawe, umenye Imana ico yakuremeye. Ico nico ca mbere kigoye, kiragoye. Wewe ubonye umuntu atunze ari umudandaza, uco utavuga ngo kugira ntunge ntegeza ko umudandaza. Wagenda kudandaza ukazibona udandaza uhomba, ngo none ngo kubera iki abandi bunguka nanje ntunguka. Burya wagiye mu kitari gwawe, wagiye mu kitari gwawe, kuko umudandaza n'umukomisiyoneri. Mbe murazi ko umudandaza n'umukomisiyoneri? Murabizi umudandaza si umugwiza atunga, umudandaza n'umukomisiyoneri. Hamwe usanga ahora mutwenga wa komisiyoneri mutabizi. Ko umukomisiyoneri ni iki? Uba hagati y'uwimbuye n'ukeneye kiya kintu umuntu yimbuye. Umugwiza atunga nuriya yimbuye, agaca gicisha umudandaza, acagenda akakikura ku mugwiza atunga akagenda kugihereza umwe agikeneye. Umudandaza n'umukomisiyoneri. Nico gituma mu Burundi dufise ibibazo. Abashinwa barihingurira ibintu byabo n'abagwiza atunga. Umukomisiyoneri agaca agenda akabizana akabiguha wewe. Tuzotunga ryari tutagira abagwiza atunga? Dufise abakomisiyoneri, dufise abakomisiyoneri, kandi abo bakomisiyoneri nibo bavuga ko batunze. Ubu abakomisiyoneri bariko baragabanuka. Mu minsi yahera nta murimyi yashora kwintu ku isoko, sivyo? Haba hariho umugabo atondi wawe wewe mugwiza atunga murimyi, ngo ico gitoki rahigurira ngahe? Igihe rero tudafise abagwiza atunga, dufise abakomisiyoneri, tuzotunga ryari? Kuko hariho abaca bicara bati nzoza nderera nicaye. None ubuzi ico waremewe ko ari waremewe gukora. Imana ireheje kurema umuntu amubwiye ati ugwire wuzure isi. Kugwira si kuvyara gusa, uva mu ikintu ugirira akamaro abandi, ntaco rero umugiriye. Kumenya rero wewe uti none jewe impano yanje iri hehe? Impano yanje iri hehe? Hajya no kwiga mu isanzwe uburi kukarisha ubwenge Imana yaguhaye, ni ya mpano yaguha uburi kurakarisha. Ushobora kuba wewe wavutse uzoba umucuzi, uzoba umucuzi, ugaca uvuga ngo uwo mwuga w'ubucuzi je ntawe nemeye umwuga wo kwa muganga. Uzoba muganga w'igito ndakurahiye, kuko we sivyo waremewe. Ikintu ukora nico ubona abantu bakeneye. Nta kintu na kimwe ngaha gikorwa ku isi. Umucuzi abantu baramukeneye, barakeneye ivyo yacuze. None ko muvuga ngo biki? None irya suka ntitunze Abashinwa? Irya suka tuja kugurira mu Bushinwa ntibatunze? None se abacuzi mwe muzi wo gucura ruguhonda kumwe bakera basogokuruza bafata butare bagahonda n'inyundo bagashuhisha umuvuba. No munsi twateye imbere dushuhisha amamashini, tukazana amaforoma, amamure, ugakora ikintu. Rero wewe urashobora kuba wewe ujejwe gukora verundi, mugaca wa gukora verundi utinzoja kugura mu Bushinwa kuko ni wajejwe kubumba
ibirahuri niwajejwe kubumba amasahani ngaho ufise kaole yo kubumba amasahani ufise ibikenewe mugaca wanka ngo mwuga wo kubumba ndawasi mugabo ukacuca kugura ivyo umubumvyi yibumbi niyo ngorane kubera twe dushaka kuba komisionere ntidushaka kuba abagwiza tuga umwuga wawe ugasanga no mwuga wo kujisha inkoko kujisha ibiseke mugabo ugaca wanka ugasanga umwuga wawe nuwo kuririmba kugira abantu bagira umutima wugurutse kumuze wo kuririmba so mwugaga ni umwuga ukomeye kandi ugutungisha uzuriraba urashobora kuba ufise impano yo kuba umworozi genda worore niwabona bikunze ucuvuga uti naha nyene ivyo bigira ukiri muto ntubigirira umutama kuko ahurananirwa ugacujaha ukananirwa ukazobona aho bikunze naho rero twebwe nagira ndabwira twigeze turonka umwanya wo kuraba impano ya Cahiri kubera igihugu cyari mu ngorane uno munsi murafise ibakwe yo kumenya wewe icyo Imana yakuremeye kirondere mu bisanzwe Imana urafise intambwe ucako mu buzima hari intambwe ucako ubu ndiko mpatira indongozi gukora ntimwaragize sheke kora ibikorwa by'igihugu mwongere namwebwe mukore mwihe ntibariko banyirukako ngo jewe ngo ndiko ngo nkora ibiteza imbere umuryango ngo birabujijwe kubera iki babonye yuko nkoze abandi bazonyigana bakore hama tugira umwimbo gushikaho tuzoba Dubai natwe Dubai rero izo za Amerika muhurumbira barakoze gushikaho bagira reserve baca batagwa kuwanga n'utafise icakora baca bamuha assistance sociale kuko birahari wewe rero wase gukora ucuvuga uti nabonyaho udafise icukora baca baguha assistance ucugendayo nyamugire ngo nikindi mwatinye gukora muca mugenda iyo bahejeje gukora mbwira mwajeje gukora icyo Imana yabaremeye bumvise uruhombo dufise bobo baremeye barahangana n'ico gisizi imwe citwa igikorwa barahangana barakora amahere yava ni mu gikorwa wewe rero ukabuzi yuko uzotungwa n'abandi nababwiye ko mufise ibakwe ya myaka y'ubujuju ijya Imana yarayideribeye kuko uburi kuriga uburi kuraba ibintu hageze ku myaka 18 bane ba mama kuva ku 18 gushika ku 50 umuntu arenze imyaka 50 ndababwire ivyo akora sigwiwe burya kugira uze wunguke n'imiburi burumara imyaka 10 uri kurakora nico gituma dutinya gukora kuko urumva urakora kugira uzubona yuko washitse ni imyaka 10 n'imiburi none mbwira utanguye gukora ufise imyaka 40 utaravye neza ntumva ko cugira isheke senkanta zica zishika atacuriha tumenye rero aho twebwe igihugu cyacu Imana yakiduhaye ikiratwibira n'akabanga ivuga ko ari igihugu cy'amata n'ubuki muga kugira kibe igihugu cy'amata n'ubuki ndababwiye on doit travailler abatarakwiza imyaka 18 murarosi bakwe muca mutangura kwirondera ubunyene muzoshikana imyaka 18 mumaze kubibishirira mushiririye hanyuma muca utangura gukora muzoca utanguye gukora kuri 18 office 30 uba wiha ugiye kwirondera saguti jewe ujya afise ikije ntafise ujya afise ikije ntafise uriha nukuvuga ubandanije ucuronka reserve uzorya kuva ku myaka 50 gushika upfuye rero tumve yuko igikorwa arico giteza imbere igihugu none kujya mutahari wo mwatanguje 2005 ishinge niwe wari umutahe
mbwira uno munsi bijya ufise uvuze utuntu umutahe kuva 2005 gushika uno munsi haheze imyaka 20 ujya mutahe ubu mufise ubunyene aha ntihabaho 2005 harabaho aha ntihabaho hature fata uwo mutahe uyu amahera yahubatse yavuye muri wa mutahe twari dufise 2005 none uyu mutahe uyu mu myaka 20 hazoba hari iki dukomeje tukaza turagira tuvivura uwo mutahe Muyinga ifise aha ntazoba hari inzu ya nivo 20 mwebwe rero Urwaruka vivez si vous m'encroyez n'attendez à demain kuko mukazokwiza imyaka 50 utariyiha uno munsi muracafise umwanya wo kurondera hagati y'imyaka 18 na 50 ni imyaka yo kurondera ukwije 50 cusubira inyuma rero urabe ukazosanga taco wiha uzoca ubicirande gerageza uvuga uti jewe imbona kazoza yanje imyaka 50 ntegereza kuzoba ndiki none bivahe uca utangura gukora ubunyene ukaba umukomisiyonere ntuzoba urashika naho uraza umukomisiyonere abuze umukiriya none nzoza gusuma afise ivyo nosumye wawe nzoba ndavyifitiye erega wewe urondeye nanje nkarondera twese tukarondera nta uza gusoma ivyo wundi duca tuvyegeranya tugaca twexporta kuko ahandi barabikeneye ya madeviza caza mugaca mugira reserve mumenye yuko kugira ngo uzuba indongozi no munsi muri mwebwe hariho urota kuba mukuru w'igihugu hariho urota kuba ministre udakoze indongozi zitogwa mu bakozi bafise imbona kazoza ubu barataguye kubona ko c'est definitely atari ingazi yo kubaha ubuzima naho duhurira duhana ivyiyumviro ingene twotera imbere abagumye banga mu minsi za bose bazara baridere bazoba barashobora kuba indongozi kuko atanguye kubona ati mu mwaka wa 2030 ntegerezwa kuba afise imiliyoni 5 kuri konte zizova hehe ahantu hoteli biti 10 vy'ivoka 2030 sinzoba afise kuri konte imiliyoni 5 cyo itubaje shaka ko mwebwe Urwaruka muracafise umwanya nimutwigane twe twakize sheke muzohura n'abantu bafise imyaka nk'iyiwanje baramaze gutumutwe avuga yuko apfuye ataco yihaye agaca avuga no ni mumpebasha namushaka muze mukwiza imyaka 55 muvuga ngo ni mumpebasha vuga uti nzoba niha nimwantorera umuntu yabaye umukuru mwijambo ry'Imana atabanje guca mu mahwa nta nahamwe uzomubona ushaka kuba umukuru udaciye mu mahwa abantu uzobata mu manga twebwe urindira ikintu gishitse ngo mbe ndabigira gute ciyumvire kitaraba murumva ko abandi batogwa bakira Urwaruka mugabo ntucubiba kuba indongozi ntibiraba igihagararo ntuzuvuge ngo ndi muremure ntuzuvuge ngo ndi biguvu ngo nije bacabona ngo ndakomeye kuba indongozi naha aha mu mutwe inyifato yawe namwe rero ntimwave mwiruka ngo zoja kuba aha wewe uri umukuru banza umenye kuganza wewe nyene ubwire uwo muntu muri kumwe wewe nkagira murabo muri kumwe hariho umuntu ngaha yitwa uyu nyene muri kumwe muganze umubwire rero tumenye vyose nukwemera guhangana n'ibihe ntiyagira umuntu azosubira kwidodomba ndakenye nikiraka ngo ukumva utibihe harashobora kubura uzuba harashobora kuza nyamugigima kigasambura y'inzu reka ndayubaka ikomeye kugira ngo nyamugigima ntizihenure harashobora kuza iki twebwe rero ko Imana twamaze kuyimenya ndababwiye none nko mwasigura ingene ubu mu Burundi abo mu Katolika abo mu Poroti abo mu Islamu twese ubu turicara hamwe kandi twese turiko tuvuga Imana none hari n'umatemera Imana tuze turagenda ku ntambwe nk'ubu umushinge turawuciye turumvise ico Imana yaturemeye tugiye kukirondera kandi duhangane naco ubukere dufise sibwo Imana yaturemye tubatunzi ubutunzi tubona imbere hanyuma duhangane n'ibihuhusi byose gushika tubushikiriye muga tugahunga ngo tugiye kurya y'abandi bakoze igihugu cyacu kizokwama gikenye oro dushaka igihugu cyacu gitera imbere tubone Muyinga isa na Dubai tubone Gitega isa na New York tubone Bujumbura isa na Washington tubone
Shangayi hariya tugasanga Rumonge ni Shangayi, ugeze urumva aha hirya mu Cankuzo tugasanga hasa na Gwanzu. None si bo ntibabikoze, ntibarabakene, barabikoze. Hari ikiri mu mugogo, natwe tuzobikora kandi tuzobishikako. Burya ikintu gikomeye n'amahoro n'ubumwe, nta kindi. Turi kumwe twese, ico kintu muzaba mukigendera, tutataje ntacyo tuzoshikako. Turi kumwe, nta nakiwe kizotunanira. None rero Imana ibahezagire mwese.